Ijambo dukoranije kuri uno munsi nitwibuke kandi dusabira abacu bahitanywe n'intambara mu ntumbero yo kumenya ukuri kwerekeza ku kurikuriranira twisunze inkuru nziza. Banyakubaha mwese mukoraniye ngaha, umwe wese mu gashusho k'Imana yaremanywe, tugire Kristo. Jewe bavuze ni Patrice Salvatore Isengintore, mpagaze imbere yanyu ngo ndababwire mu majambo makeyi ukuntu mu rwimo ko mu 1993 iseminari nkuru y'Iburasira yakiriye abahutu n'abatutsi bahahungiye, barahaba amezi 2 kandi bahabana mu mahoro. Umunsi wa kane igenekerezo rya 21 Gitugutu uwo mwaka Iburasira, uwo munsi watanguye usa n'iyindi. Icyo nibuka nuko nari naraye nshitse ndushe, kuko nari niriwe i Bujumbura gusumira iseminari. Dushitse mutaho nk'isaha 4 z'ijoro, umupira w'imodoka uratoboka, ugushiramo uwundi biradutwara umwanya utari muto. Dushika rero Iburasira ijoro ryitereye. Bukeye naho nja gufata kayi, abapatiri twabana bati wamenye inkuru? Ndindayibariwe. Bati radiyo y'u Burundi ntivuga, y'u Rwanda nayo yavuze ko umukuru w'igihugu cacu yoba atakiriho. Wa munsi wari watanguye usa n'iyindi, muri jewe numva utanguye kwirabura. N'isaha 3 hari ababikira b'Ingozi bariko baje i Gitega, bashitse ku Ruvubu basanga ibiti mw'ibarabara, kandi abo bahasanze babategeka gusubira inyuma, ariko baraca mu seminari kutubwira ibibabayeko. Hagati y'isaha 8 n'isaha 9 niho hashika mu seminari abatutsi ba mbere bava amaraso, tubahungishiriza muza abafaratiri bakiriramwo abashitsi. Uko umwanya uheze hakaguma hiyongera abandi. Bukeye ku munsi wa gatanu bibandanya uko, impunzi ziguma ziyongera. Ahanama nibuka umwana w'umuhungu yabaye hakurya y'iseminari impande yo kwa Agoronome Aloise. Uwo mwana yiga nko mu mwaka wa 6, yaraje yiruka ngo tumuhungishe. Bagiye kuzana urupfunguruzo ngo bamwugururire, basanga bamwirukako baramujanye. Nko ku isaha y'indwi y'uwo munsi wa 5 harumvikanye inkoho hafi y'aha turi. Bamwe bariko barica abandi, bati burya natwe turashikiriwe. Nabo nyene baca baza gusaba ubuhungiro mu seminari, turabugururira, ariko ibibazo biba birateye. Babatutsi babonye abariko barabirukako babasanze aho, barabuyabuya, barabura ibiragamo, bati mbe yemwe badusanze aha naho? Bamwe bakanyegera munsi y'ameza, abandi munsi y'intebe batanakwigwayo. Twaciye tubona muri uwo mwanya kw'iyo mirwi ibiri itoshobora kubangikana. Aba ba kabiri twaciye tubajana mu mazu ari mu buraro bw'abakozi b'iseminari. Bukeye ku munsi wa 6 impunzi zo ku mpande zombi zagumye zongerekana, urabava muri Ruhororo, abava muri Karusi, abava muri Mutaho. Kuri uwo munsi wa 6 impunzi z'abahutu ziduza imyidogo, ziti burya barya bari imbere mu seminari barafashwe neza kuturusha.
ayo makuru yaradushikiriye. Hanyuma Musenyeri Gabriel Barigesabe yararongoye iseminari be n'abo twari kumwe, dushinga ko ku munsi w'Imana igenekerezo rya 24 Gitugutu 1993 iyo mirwi ibiri y'Abatutsi n'Abahutu izohurira mu nkuka y'imisa yahererezwa mu kigo cy'iseminari kandi karemeshwa n'abafaratiri. Icyo nibuka ni uko inkuru nziza y'uwo munsi yavuga, hamwe babaza Yezu bati mwigisha, mu mabwirizwa irisumba ayandi ni irihe? Yezu nawe ati urakunda Imana yawe n'umushaha wawe wose n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. N'irya kabiri rimeze nk'iryo, urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wowe nyene. Iryo jambo twese hamwe twararyinovoye, hanyuma turakira Yezu we mukatubeshaho, impamba y'abari ku rugendo. Iyo misi iheze ya mirwi y'Abahutu n'Abatutsi twaje tuyijana mu nzu nini y'amakoraniro, batangura kubana batyo. Bimwe byo gutinyana bigenda birahera. Aho nashika mu seminari haciye ukwezi kumwe, uwo nasubiriye mu kuba ekonome yarantembereje mu bigega by'iseminari, hari ibiraya by'umurengera. Mu mutima nkaguma nibaza, mbega ibyo biraya byose tuzobikuza iki? Imana yari yateguye yuko tuzogaburira impunzi amezi 2 zahamaze ntizibure ico zifungura. Ahantu uvuga nti amagira y'Imana ni igitangaza. Ikindi nashimye mu ndinganizo y'urubanza rw'uno munsi ni uko bashinze ko uruvubu ariko rwatwaye abantu benshi. Ico nico Abatutsi bakorera iseminari ku munsi wa 4 igenekerezo rya 21 Gitugutu baraye babohewe mu nzu irimwo imoteri y'amatara. Bukeye ku wa 5 baratemagurwa batabwa muri Ruvubu. Urwo ruzi munsi y'iseminari rufise inzira zibiri, imwe irujana kwisuka muri Kinyankuru, iyindi karujana guhindisha imoteri y'amatara. Hari ibiziga barutamwo bigahusha inzira bikaja kugomera inzira ija ku moteri, kwamara ukuvyerekeza mu nzira ngari aho ruja guhura na Kinyankuru. Cari igikorwa kitoroshe kwamubona ivyo biziga vyose. Hari n'ibiziga vyashika vyarerurutse bisa n'abazungu, kuko vyaba bimaze iminsi myinshi mu mazi. Ibi vyose ndabivuze kuko turamutse twibuka abo twakunda tukababura kubera intambara y'amoko. Haheze imyaka 30 ivyo bintu bibaye, ariko umengo vyabaye ejo. Ni n'ubwa mbere mvuze ibi bintu, ngashimira abamaye akaryo ko kubivuga. Burya ikintu nk'iki kitavuzwe muri wewe kiraja ngaho kikamera nk'ipfundo, wakivuga ukaremuruka, ipfundo rigapfunduruka. Reka nsozerere ku majambo abiri. Ijambo rya mbere, igihe kimwe umusenyeri w'umuprotestanti yaregereye patiri mukuru wa katedrale Regina Mundi ati mbega mweho mubigenza muti? Kuva ku munsi wa mbere gushika ku wa 6 icibagiwe co ni kuw'Imana, aho iwanyu abantu baguma bakaka. Patiri amwishura ati nuko twebwe duhereza Ukaristiya. Ukaristiya rero iregeranya abantu n'abandi n'abari bashamiranye bagasubiza hamwe, bakemera gusubira kubana. Ivyo bitangaza Ukaristiya yo kuw'Imana kw'igenekerezo rya 24 Gitugutu
yaranguye mu seminari y'Iburasira, bigasa na bya bindi umuhanuzi Izaya yavuga ati bingira izobana n'umwagazi w'intama, ingwe iryamane n'umwagazi w'impene, ikimasa n'ikibuguru c'intambwe izorisha hamwe biragiwe n'umwana mutoyi. Irya kabiri ariryo rya nyuma, ku munsi mukuru w'isakramento ryeranda abana baratera amashurwe Yezu mu Ukaristiya, naje nkabo mvuze nihanginahazwe Yezu Kristu mu isakramento ry'Ukaristiya. Amen.